gangster. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasna boneso siku kwa Kristo, jambo sana kwa siku sala lokon kanisani. Unaposikia sauti yako unamsikia ni Kube Drama kutoka ndani ya jumba la dhahabu JC Productions. Karibu katika show yangu kale ambayo inajulikana katika jina la JC News. Mchezo usichezee, behind camera Tui the shooter, CEO, utapata habari yako. Siku leo niko na Fabrice Muganwa, ama muite Muganwa Fabrice, akiwa anatoka katika Association Culture Imiringa. Umezeleza? Ama Fabrice, Association Imiringa ikuriki? Association Culture Imiringa no mugwi ndangakaranga ukora ibijanye n'imbyino z'ikirundi, umuco wa kera, umucamake. Tunazolea shirika za hivyo siku nyingi sana. Kitu gani ambacho umeona kama labda ukianza yako unaweza kufaidi zaidi? Okay, impamvu je natanguje uyo mugwi ndangakaranga Imiringa no kuvuga yuko kuva kera narindi je nakuze mu kinama abatamvyi n'abavuzi b'ingoma ari bo bari hejuru cyane. Hama cyambona umenga tusigaye turi inyuma. Nari nsanzwe ndi mu wundi mugwi cyamvuga sino kwibagira muhira changenda gushinga uyo mugwi mu kinama. Na tangu ulianzia kufanya club yako mpaka sasa kuna utofauti fulani wa maendeleo ambao ushakutana? Ego neza cyane, maze kubona byinshi, maze guca muri byinshi kuko aho ngeze ubu sio natanguriye. Kuna baadhi ya neno wanasema industry like business. Kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo inahitajika ukigusa upate ile pesa fulani. Ni faida gani hasa kipesa ambao unaona kama labda ukifanya hivi utapata kiwango fulani cha kurudisha pesa zako ambazo umezitumia? Okay, ni byiza cyane kuko mu mugwi ndangakaranga no kuvuga biroroshe. Wewe utanze amafaranga yawe ugakora ikintu, uratera intambwe mu bihe bito, kuko uko umenyekana cyane niko ugenda uronka imanza zitandukanye. Yego, nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo havimkuji mtu vyepesi hapa unapojitoa sehemu na kwenda kuanzisha vyako. Ni kasumba gani ambayo umeipata hapa kati kabisa kuona umekuwa una utenganifu zaidi na wenzako? Okay, ndavye ingorane nagiye mpura nazo, nasanze hari iwacu mu kinama kuko turavye muri rusangi abana bo muri meri ya Bujumbura usanga badakunda ibintu by'ikirundi, ko barajanye n'ibihe ibi by'aba star Diamond n'abandi batandukanye, ariko ugiye kubashiramo umuco w'ikirundi ucu usanga umenga biramugoye. Niyo mpamvu rero byaratugoye, ariko aho tugeze ubu ni byiza cyane. Kuna jinsi unakutana labda umekusanya watu wako ambao mnafanana kazi, kisha mwisho siku anakuambia mimi leo sina muda, wakati hiyo siku ilikuwa ni program kabisa kwenda kufanya shughuli fulani, na unafikiri unajichukulia vipi hali ya kuwa ile kosa sidi kuonekana mbele ya watu? Je nibaza yuko ivyo bibazo byatanguye imbere y'igihe, ariko aho tugeze ubu kira mwana ari mu mugwi aratahura icamuzanye, arazi ikintu camuzanye, arazi yuko dutegerezwa kuduza ibendera ry'igihugu. Na inakuwa vipi kufanya kazi na watoto wadogo ambao wanacheza na vitu vya asili kama Kirundi, na wazazi wao vipi wanavielewa kwa haraka, ama ilikubidi uchukue tena muda kwenda kuelewesha? Byaradutwaye umwanya muremure kuko byasavye yuko tugenda kwanza kuvugana n'abavyeyi babo kugira badufashe gushira uyu muco mu bana. Turumvikana n'abavyeyi, mu nyuma tuca tumvikana n'abo bana, ubu ibintu tukaba tuko turabigeza ku ntambwe ishimishije. Hivi akija mtu kwambia anahitaji unipatie ushauri kutokana hii kazi ambayo unaifanya, ni mambo mangapi ambayo unaweza kumwambia kwanza aanze kuyaweka sawa ili asipate hasara baadaye? Nibaza yuko ibibazo no mubwira yuko yobanza kwanza akicara akiyumvira ko kira gikorwa ugiye kugikora, bisaba yuko wicara ukiyumvira ukavuga ikintu ngiye kugishinga, none ikintu ngo ngiye kugishinga none ndafise abantu bazonyoboka, kuko ikintu cyari cyo cyose nibaza yuko gisaba abanywanyi. Baya abanywanyi rero atabubona urumva bica bikugora. Cyo kwanza ni cyambere. Ikindi kigira kabiri bisaba yuko ugurura umutwe cyane. Mama ni wakunda kunshira umugani akubwira yuko kugira ube mu Burundi cyangwa bahariho hose bisaba yuko kugira ubwenge gusumba inyoni. Association Culture Imiringa. Tubona yuko izindi association zafise indirimbo zabo. Mwe muratamba indirimbo z'abandi cyangwa murakoresha iziwanyu?
nibaza yuko twe turafise indirimbo ziwacu ariko tuzikoresha iyo turiko turakora urubanza rwa live. Kuko indirimbo turazifise ziri mu studio atandukanye, n'ubu turiteze mu minsi iri imbere gushira ibikorwa vyacu ahagaragara. Nibaza yuko indirimbo zanyu ziri muri channel ya YouTube. Oya, turazishira ahagaragara. Ni kubera hasigaye yuko tuvyumvikana hama tugende tuzikure aho twazikoresheje, n'ahandi tugomba tuyumviye kuja gukoresha izindi, ko twifuza yuko dukora ibikorwa vyinshi muri uyu mwaka, ko no mwaka twise isarura. Afu kama ni mtu anataka kuja kwenye klabu yako na kujiunga wewe miongoni mwa wana group, inaomba kitu gani? Nibaza yuko biroroshe cyane nta banga ririmo. Twe dukorera muri zone Kinama mu Carama ku mabarabara abiri. Umuntu yoba yifuza yuko yoza tukifatanya urugamba, yoza mu Carama ku mabarabara abiri ku mashure mashasha bita Eteraki. Amashure nibaze yuko amaze nk'imyaka 2 niyo twatanguranye kugira turabe yuko twese tutezanye imbere yaba amashure canke twebwe twese tuzamukire rimwe. Asante sana Fabrice Muganwa. Ni kitu gani ambacho unaweza kuachia kama wafans ambao wanakuangalia kwa muda kama na huru, kama namba ya simu labda unaweza kutafuta kupitia kwenye simu, na kutokana mambo ya sherehe, ni sherehe gani ambazo labda mnakuwa mkienda kuziakilisha? Nibaza yuko biroroshe cyane. Jewe nije ndumuyobozi w'umugwi, nitwa kwizina rya Fabrice Muganwa nkuko babivuze. Ama contact yanje ni 75 928 654. Asante sana Najmar, asante sana Big Daddy Studio, asante sana Two the Shooter, asante sana JC Production, asante sana All Black Fun Game Genie.